nitwa Ananiyera lise nimero 26. Umugambi wanje umeze gutya. Mwari mubizi yuko umwigeme cyangwa umupfasoni ahura n'ingorane nyinshi zitandukanye, harimwo gufatwa ku nguvu, donc ingorane zifatiye gitsina. Hariho n'ibindi no kwita violence économique et physique. Ni kubw'izo ngorane nyinshi zitandukanye umwigeme cyangwa umupfasoni ataja mu bikorwa by'iterambere, kandi tuzi neza yuko ari we nkingi y'iterambere, kandi ashobora gukora ibintu byiza cyane birenze umugabo cyangwa umuhungu yokora. Niyo mpamvu jewe naje muri rihiganwa rya Miss Ngoma mfise umugambi witwa FETRADE, mu majambo yose usigura femme traditionnelle développée. Izoba ari centre aho umwigeme cyangwa umupfasoni azoba yidegembya kandi ashigikiwe. Muri iyo centre hazobamo ama traitement psychologique, tuzogira n'ama formation traditionnelle et patriotique, tuzogira kandi n'ama formation d'entrepreneuriat, kuko tuzi neza ko umwigeme cyangwa umupfasoni abaye umu entrepreneur mwiza ashobora gukora ibintu byiza cyane ata muntu w'umugabo n'umwe bishobora. Muri ku byerekeye tradition na patriotisme nzokorana aba ancien novuga abakurambere, nzokorana n'abakurambere harimo na Oscar Nshimirimana, niwe yakurikiye Antime Barampama, nawe azodufasha kumenya ivyerekeye akaranga k'igihugu cacu no kukagarura mu tugahaga agaciro. Hama kandi zotegura amafestival culturel hamwe n'ama exposé des produits traditionnels. Ikindi naco zohamagarira amaradiyo n'amateleviziyo byo mu ntara yacu ya Gitega ndetse no mu gihugu kwamamaza canke gushira mu maprograme yabo, bagashiramo programme canke emission ivuga ivyerekeye akaranga k'Uburundi, kugira ngo umurundi wese atazoba yashikiriwe n'amasensibilisation canke amaformation tuzokora azotume avyumva kw'iradiyo. Ikindi naco ku vyerekeye entrepreneuria, icyambere twese dukenera cyane ni ivyerekeye gufungura. Kubw'ivyo nzokorana na FOMI, fashijwe na FOMI nzobigisha ukuntu bashobora gukoresha ama engrais chimique, hama bikabateza gushika kw'iterambere ryo kurima, développement agricole. Hama kandi nifashishije aba entrepreneur, aba coach entrepreneur, zobakoresha ama formation abigisha ukuntu bashobora kumenya kwiremera ibikorwa bagakora leur propre métier. Ikindi naco muri iyo centre hazoba harimo imyuga itandukanye, harimo vyinshi cyane bakoresha amaboko. Utazoba yashoboye gukora ivyo by'amaboko wazoba yagiye kurima canke bamwigishije ukuntu ashobora gukora ibintu n'amaboko yiwe, donc agakora agatera imbere. Rero hazoba hariyo ama produits traditionnels bazoba bakoresheje amaboko, nk'uko babivuze. Tugiye mu ma musée national ahantu hatandukanye urasanga ibintu byinshi byiza, ukavuga iki kintu kweri nari nkwiye kugitwara, ariko kubera ari ivyo mwirantiro bikagorana. Ariko muri iyo centre tuzokora ibiza babigure, donc ukavuga ati nanje naguze ikintu ndagikuye muri centre traditionnel canke lieu touristique. Hama nk'umu futur architecte nifashishije visite twakoze mu malieu touristique atandukanye, narakoze amaplan ashobora gutuma ayo malieu touristique aba meza, akaba attirant, hama tugaca duteza imbere tourisme mu ntara yacu hamwe no mu gihugu cacu, kuko tuzi neza ko ahantu hari tourisme hategerezwa kuba hariyo développement. Mubabarire gatoya ndabereke amwe muri ayo maplan.
nateguye ibibanza bitatu, hariho ngaha kuri Arbre du Centre ntihateguye neza, igiti cya mbere cyaraguye, ikindi baratera ikindi, rero nshaka kuzohategura muri ubu buryo hagasa neza, hakaba ikibanza cy'iradiyo. Ahandi naho ntihajya kuri Musée National de Gitega, bazohategura bahanagure neza mu buhinga buteye imbere nk'uko mubibona ngaha. Nashizeho monima y'ingoma kubera twatewe iteka mu ntara yacu, mu gihugu cyacu. Donc igihugu cyacu cyatewe iteka n'intara kuba ariho hataguye ingoma, rero ni iteka dufise ku isi yose. Niyo mpamvu hari hakwiye kuba isemburiza intara yacu nk'ingoma, kuko ari ico kirato dufise. Hama mu Gishora naho abanyagitega gusa bajayo, n'abarundi barajayo canke n'abandi bantu bo hanze. Ni vyiza ko habayo hotel kugira ngo abantu bagiyeyo baze kurara, barabe ibintu bongere barare, ivyo bizoca biteza imbere mu Gishora, mu ntara ya Gitega, bikwire no mu Burundi bwose. Murakoze. Uko tubibonye ni ibibanza by'iratiro bya turisme. Abantu benshi bamenyereye ko iyo umuntu avuze turisme aba avuze abantu bava mu bindi bihugu baza kuratira ijisho ibiri mu ico gihugu, ariko turazi ko hariho n'ibindi bihugu ku isi turisme intérieur yinjiza amafaranga menshi gusumba turisme extérieur. Mutekanye iki inyuma yo gutegura ivyo bibanza gukundisha abarundi kugira ngo bamenyere gutembera Uburundi, bamenyere kugendera Uburundi, bongere baninjirize n'ikigega cy'igihugu? Mutekanye iki kwiyo projet yanyu? Murakoze. Kuko nabivuze, nashizemo ko nzohamagarira amaradiyo n'amateleviziyo gushira ibiganiro bivuga ivy'akaranga. Muri ico gihe bazokwisunga cyane ibiri muri bibanza vy'iratiro vy'intara yacu ya Gitega, kuko nivyo biri mu vya mbere biri mu Burundi bwose. Hama ikindi naco, twebwe nk'abanyagitega twaratewe iteka, turi très chance rwose, kubera intara yacu ya Gitega iri au centre du pays, c'est le capitale politique, niho havukiye umukuru w'igihugu, niho hari ayo ma musée national menshi atandukanye kandi meza. Rero twese hamwe dukoresheje n'ama réseaux sociaux, tuzogira ama publicité ku ma réseaux sociaux, hamwe n'abanyagitega barazi gukora ibintu byo kwatira abantu. Rero ibibanza byacu by'iteka tubigiriye publicité ku maradiyo, ku ma réseaux sociaux, nibaza ko n'abandi bantu bose duhereye ku makomi, ku ma province ari akikuje Gitega, kuko ntitwogenda à l'extérieur du pays abandi bo mu Burundi bataraza, bazobanza baze, then n'abandi baci bahamagara n'abandi. Murakoze. Sunny side.